murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri. urabizi ko ndakubaha cyane ariko uri kuntuma kwiye none uhagaze kuri izine nkandi nk'igipopi mpagaze nk'umutwara twarira bose mutama izine n'umugambi w'urudende washoboye guhuza abaseriko n'abarengera atakwinuba yo mwana umurengera atatwinuba ntaravuka nta n'uzopfa avutse reka ntawe uzobaho kwera uwe tangura ahubwo wiyumvira ingena womora zijya nzoka zose sa uzisubiriza biwacu. byahavuye bigenda gute? Chumbati ni sawa? Ni sawa kanyenye. Uje gutoza amakuru y'amakinga nayo. Erega nayo nyene n'amakuru sivyo none. Yabaze uyarekara dupomera amapine niwe muhinga w'amakinga. Ivyo amakinga nzobimubaza hanyuma. Mugabo narinje ngo tuganire mutange ivyiyumviro vyanyu kuri Kan Web TV kuvyerekeye irya raporo imanitse kuri izi. Impa mikoro ndabivuge impa. Basha gato twumvikane mwoshobora kumfasha mugahagarika guhonda ivyo vyuma kugira tuyage twumvikana. Murakoze cyane murakoze. Komsa amajwi ndayafata neza twagere. Okay. Bakunzi ba Kan Web TV ndabaramukije mwese aho muherereye. Dikanyenyeri mumenyereye kuri Kan Web TV imbonesha kure mwakunze mukunda kandi mubandanya kwiyumvamo cyane. Uno musi rero ndi kumwe n'ugwaruka ndabasanze ku kivi bakaba bemeye gufata akanya kugira badusangize ivyiyumviro vyabo ku ngingo izine iherutse gufata yo kuzokwama ishira ku mugaragaro rapport zerekana uko izine ikora na cyane kuvyerekeye ingingo nkuru ziba zafashwe kwikoreshwa ry'amafaranga y'abanyamitahe. Gwaruka ingingo mwayifashe gute? Ijambo ni Rwanda. Nasabye ijambo. Ego. Nitwa Karebe. Ingingo izine yafashe gukorera ku mugaragaro nayishinye cyane. Kuko irakuraho amakenga bamwe twahurana kwikoreshwa ry'amafaranga. Murakoze. Urakoze cyane nawe Karebe. None kubgawe bizanira kahe karusho kandi izine n'abayikoreramo? Akarusho no kwizina ifite intwari bereye. Izine icuka ciza ku bakozi. No mu munyamitahe. Nawe weza gwagira akangonongoro ku mutahe wiwe. Urakoze cyane kandi kuciyumviro cyawe. Uyundi Oya ni buke banza widondore ubwira amazina yawe abazogukurikirana kuri Kan Web TV. Jewe nitwa Chumbati. Karibu cyane Chumbati. Murakoze. Nibaza ko ijya ngingo ariyo guhuma amaso abantu. Gute Gachumbati sigurira neza abariko baragukurikira. Turabona neza ko ari amayeri y'ujya museruko gipi. Ngo baduhende ko bariko bakorera ku mugaragaro nahoshwe. Mbega muvuze ngo turabona uvuga mwebwe nabande. Vuga twebwe abarengero ngahe rusange. Mbega boba bagutumye canke wo buri umuvugizi wabo dufashe uduho umuco. Oya sagaseseshwa rumuri. Emwe gipakora nka Sandra terke. Gusa wowe rero. Emwe ashiramwe ubwenge. Yamara nta museruko yokorera ku mugaragaro birazwe. Oya rero Chumbati twebwe muri Kan Web TV tuvuga tuti shirako iciyumviro cawe ku gatwe kawe na wundi afise icavuga cashikiriza. Ndasabye ijambo. Jewe nkora kuri izine. Ego. Ku banywanyi ba Kan Web TV kumbure batanzi nitwa Condo. Turakwakiriye Condo. Murakoze cyane. Ivyo Cumba tashikirije sibyo namba. Ndasavye nshimitse basha. Ndasavye turekugwamo Condo nawe agira icashikirije. Condo. Ya raporo mubona imanitse rero twabanje kuyiga turi hamwe twese abagize komite turayihuriza. N'iciyumviro cyo kuyishira ku mugaragaro twaragihanahanye kw'ivyiyumviro n'abanyamitahe turagihuriza ko mu nama ya twese abaseruko n'abarengero turi hamwe. None ayo makenga Chumbati ashikirije aho yagize ati nta gipe nta Sandra yoyu yavuze kwiki. Urakoze cyane nyakuba mumenyesha amakuru kumbaza ico kibazo. Ego. N'abariko baradukurikira bavyumvireho. Egome. Sandra azobazwa ivyo yakoze ku gatwe kiwe. Amakosa yiwe ntashobora kugwa ku gatwe k'abaseruko bose kuko ntibamutumye. Urakoze cyane Condo turagushimiye. Bakunzi ba Kan Web TV ni kuri ico ciyumviro ca Condo turangirije.
ndagusabe wewe wafashe ijambo bwa mbere ubwira abanywanyi ba Web TV bagire subscribe kuri chaîne yacu. Banywanyi ba Web TV mukore subscribe. Allo. Oui, ndakumva. Funde, namaki kuvuga bongorera. Sigaho muda. Ndi mu byago. Ibyago nyabaki. Karekanye n'inzu yaje hamuhira kunyishuza. Nanje singira n'utoboye ku mufuko. Aha ninyegeje. None habuze umubisha. Hayi mwana. Yo, umbiza n'icyo ndaguhamagaye. Yo. Bari madako. Bangira. Ndaguhamagara mu kanya. Ndakubwira ko bimeze rindira. Oya ntukupe telefone. None uri hangaye kugira ngo uyegere nkuko. Nubugesera ndamuhana ya meta renga 5. Namenje. Reka ndokubwira icyo nokora. Mugabo badunyumvirize icyo nshaka kubarira. Uti? Yo. Bayi ndashima muda. Nejo kubika amafaranga ukoresha. Musharitse mu b'abanyamitahe. Nyanitse aragiye kwe. Ubu turashobora kuvugana neza giti. Iya mbona abo bazaniye n'ukuri bari kunzingazinga kujya kw'inoti. Koko. Nabyumvise. Bacemo tugwi. Urebe kuri umwe cyane babiri. Wacu baterekwa abaseruko. Kandi barungiye cyane. Ibyo ntibishoboka. Hajya kuri izine. Ubu ibintu byarabaye ukundi. Umviriza. Yego nukuri. Uko byabaye kose. Hamariho abashonje. Bikenere bitwo barya. Hewe. Gipe yarabigaruriye. Ijya ngingo yo kumanika raporo finance ku mugaragaro. Yatumye nka bose bamwiyumvamwe bidasanzwe. Funde. Ukurishira ijumbu agutwara imbwa. Uranyumva? Ndakumva muda. Ntunyereze ko yigaruriye abanyarusangi bose hiyo. Ako gahimbiri kokora ibishinga nabo yose gute? Bon, kundugikiye uburyo rero. Basha, reka nzogerageza. Umviriza rero. Yego. Koresha ubwenge nk'ubwingwe. Aho mutama. Igice rirenza kandi bizokunda. Ai nizo ntozo z'abaseruko nizigukange. Izine ni kwacu. Agaseka ukani. Yego giti. Uvyumve neza ariko. Ntuzo bibaza ngo nakuririye amafaranga. Iyo misi yumpaye. Nta garanti ko izoshoboka mbona. Gipari kakoresha intwari bereye. Ndakubaze. Yego. Intwari bereye iraribwa cyangwa iranyobwa. Koresha ubwengesha. Yego. Kijya nyine kimuhaye ingufu. Aba ari cyo nyine umutsindamwo. Sawa. Reka ndabaho menera. Bizokwanka nagerageje. Odi hano. Gipe. Sije mbonye uratashe. Icaranda kubatse. Papa. Kumengo ngo muhari. Ndagukarira nyene. Byaguheriye. Ngo wandagaje ubutunzi bwose bwayizi. Uvuga ya raporo finance twamanye. None. Papa, mu ntwari bereye ni kujya gakogwa. Bavyita gukorera ku mugaragaro. Uraka bije ntibibaho. Ya mihimbiri y'abarengero. Izoshimira mitwa mwana. Ahubwo ngirabo nyene barakuroze. Ntagutwara n'ubwenge. Ntawo ndoze mute. Ubwenge bwaje bwose ndabufise bukwiye. Naye ngingo ifoto kuri izi. Mba nayumviriye neza kandi tukayihuriza ko nabandi. Yego. Biya bintu nibibaho. Nta bwenge na bukeya burimo. Oya mata. Wakoze yumviriye nk'umwana. Reka ntugira abantu. Ndabafise papa. Kandi rero bampanura neza. Yego. Nahisemo kwirinda indyane mu banyamitahe no mu bakozi banje. Yego. Niyo mpamvu nkorera ku mugaragaro. Mparani neza bose.
menya ko ufise abahanuzi babi baguta mu rudubi. oya nawe mutama Mbega mana jewe nagucumiye kwiki kugira umwana atabona nuko yaguye mu ikosa. papa none ikosa je nakoze nirihe bwira Werekanye ikige ko cifashe wakijuju. Nibigirwa. oya mutama Hageze gufasha abanyamuryango. Za ntozo z'abarengero ziza yariyo yose uzobikika gute? papa uri kunyigisha kunyonora oya nawe mutama Ndiko ndakwibutsa ko Imana yagusize kuri ijya ntebe kugira imbere ya byose ukure mu bukene umuryango w'abasi. ariko gamuta ivyo sivyo byatumye nakuze numva widogera akarenganyo k'abarengero none ushaka naje nihore nkore nkabo Bobo baratworohereje mu buzima. oya Bemwe muzopfa muri abana mu mutwe ngumufizo ganwa ku muntu. nuko rusange yamyibura amahoro nuko uko kwihorana siko kuzotora inyishumuta Uri njungu rero. Bijye bipapuro byose wamanitse. Tanga itegeko bahengere buhwibiriye babitabune byose. oya Abandi barengero bataranabibona. Uravyumvaga gipe? papa abangenye kubashira wayizine nabarengero n'abasiruko nibo ntwari ikitaza ni neza yabo rero ntaco nkora Ewe mwoti nago. Oya, papa, oya. Umwana wanje abarengero bamuhaye ibihuri. oya Gipe. Sinkikumenye uriwe. bikubwira banyeretse ko niko hashushe cyane muri no minsi ankisi ndashani valise yonshuhisha par contre iyi jeans ya noir niyo nzogenda nambaye oya mugabo nto nayicafura n'ingoga reka nzogende muri biro niyo sawa oui ngiye ibugo oya siba kubera iki ga mama agarika gutekera ndakubwira gakuru kiza aho ndaguteze yompi narayimvuganye na mama Etani kuri telefone Etani ngo azoza ejo none namwemereye kuzomufasha kumwakira c'est normal mama Etani umugenzi wawe kuva kera ahubwo utanahabaye niho wowe usarishije gose ndakwereke tegura valise yawe y'impuzu nziza muzufise uzomperekeze ku kibuga c'indege tuje kumusanganira oya mama nukuriye ni programme yawe n'umumeilleur ami wawe aho jewe sindimwe mfise akazi nawe urabizi gahambaye gusumba mwakuranye gakanye ego narose piste ya vrai inyereka ubwato bwa izini yo bwakamanganiye rero ntegerezwa kuja ibugo vyihuta akazi d'abord ako kazi kawe aho kandirimbiye mu matwi bingeza ahantu n'ukuri mbega mbenda kubazekanye ako kazi niko kazokurongora mama reka gushavura ndashavuye nyene kuko wewe urambabaza nkabura uko ndabigira ntuza tukajana ivy'uko kazobijamo tugarutse ntibikunda mama aba banyarusangi barakeneye kumenya ukuri nanje naronse amakuru ni okaziyo ntoshobora guheba ngo ngiye kwakira ku kibuga c'indege umusore ngo twakuranye mana reka abapfu bahamba babo none ubwato bwazime wowe ugiye kubugarura gerageza gutaha erega mu buzima hariho ibindi bisumba akazi kanye si kumenyesha amakuru y'ukuri kugira abantu babane mu mahoro ça c'est plus important que tout mana none gakanye wanse ko tujana kandi namaze kubimwemera mu mayita oya nukuri biratahuritse bana wewe unshakira urupfu ivyo bintu bizokoroha mu kurindira kumenya uko bizogenda reka tube turasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe intererano z'uno museka tuzihere kuri Efrazi ava mu ntara ya Bubanzi Gihanga aho yagize ati impanuro se wa Gipe aho umwana wiwe sizo nambara ati Gipe niyibuke ko iyo umuvyeyi yashaje n'ubwenge bugenda burahera ati kandi hari abavyeyi basesa nkuyoze ati mbe bamwirukanye ku kazi isazo mufashiki naca kenge areke kumva amabwire ya se akoresha umutima n'ubwenge n'amategeko yendigwa ko yakazi Nkwererimana Michel ava mu ntara ya Ngozi neza na neza Marangara yagize ati ivyo umuvyeyi yavuze ushobora kuvyemera mu gihe ari vyiza atariko mu gihe yavuze ibitari vyo urashobora kumwereka ko atari vyo ukamwereka ukuri na cane cane nk'uwo ariko amwosha kwanka abandi no gusahura ubutunzi ajejwe gucungera
Rishari nawe ari mu ntara ya Kirundo muri komine Bwambarangwe ku mutumba wa Minyago yagize ati ivyo umuvyeyi byose avuze ntiwohita uvyemera ati kuko naho abari we yakuvyaye bisigura ko abari we azukuri wenyene. Ubu nawe reka tubasome intererano mwacishije ku muhora wa WhatsApp aho Donatille Nshimirimana mu ntara ya Cankuzo muri komine ya Mishiha yagize ati ntago yishimira gipe yavyitwayemwo neza mu gusigurira se wiwe igituma ari umujara wa izine ati hama kubganje ivyo umuvyeyi yavuze byose suko vyemera ati kuko hari igihe usanga ivyo avuze bizanira inyungu we gusa ugasanga bitaye umwana mu kaga ati iyo umuvyeyi yavuze rero banza urabe kwica avuze kigirira akamaro bose kidahengamiye ku mugomwe canke uwundi ati ndangize nkebura abafise abavyeyi bishwe n'amacakubiri na se wa gipe ko bogerageza kwigira kuri gipe mu gutahuza abavyeyi babo ko bakwiye kuva mu vyakahise bagaharanira iterambere rya bose hatisunzwe ubutandukane bw'intara imigambwe amoko n'ibindi byinshi abantu bitwaza mu kurenganya abandi. Gishasha Medimana nawe wo mu ntara ya Mwaro muri zone na komine Nyabihanga neza na neza ku mutumba wa Taba ariko no musaka babanga mu gisagara ca Bujumbura mu Ngagara yagize ati insiguro gipe yahaye se wiwe ati ntibisigura ko atamwubashe nkuko se wiwe avyiyumvira ahubwo se wiwe yarakwiye kuvavanura nako gatima tare ariko ashaka kwinjiza muri gipe ko gushaka kumusesaguza amatungo ya izine akamenya ko izine iteye imbere na gipe azoba ateye imbere ndetse na se wiwe ati kuko bazojya isoko idakama ikomotse mu nyungu ya izine ati gutyo kandi amahoro asasagara mu badasangiye imigwi bareke kuguma barabana nabi ati kandi se wa gipe akiruhutsa akabona ko icari catumye aja mu buhungere kitokongera gusubizayo abandi canke gitume gipe agwa mu ngorane ziturutse kuri se wiwe ati yomenya kandi ko gipe mu gutunganya izine akeneye ivyiyumviro vya bose harimwo n'ivya se wiwe atariko azokorera kuri bimwe vyubaka aho gusambura. Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Victor Niyongabo ava imuhweza muri komine n'intara ya Muramvya yagize ati nihweje siguro gipe ahaye se wiwe ati niyo kuko ahari kugira atwarire bose kandi kubw'ineza y'ishirahamwe atari kugira yihore ati kandi wihora uwawe ugahonya umuryango ati kuri jewe twoshira imbere ineza y'ivyo tujejwe kuruta ico dupfa ati kuko bapfana ikibarutwa n'abamarirani yiki ati kandi impanuro z'umuvyeyi urazumviriza hamwe ugafata ingingo nziza ibereye ati kuko umuhanuzi mubi angana n'umurozi ati umuvyeyi uramwubaha ariko aguhanura bitari byo ugaheza ukamwumvisha ukuri ko gutandukanye n'ivyo yiyumvira akavana nayo macakubiri hama ukuri kugatsinda ikibi ati niyo mpamvu atari ukwemera byose ivyo umuvyeyi akubwiye ati kuko harahakubwira ibitari byo ati rero gushiramwo ubwenge tukarengera ibidutandukanya tugashira imbere ineza ya twese. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukiriza aha tubonereho n'akaryo ko gusaba imbabazi mwebwe mwese mwatwandikiye ariko tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho niho mwatubasomera akabazo ku gice muje gukurikirana. Akabazo nakagakurikira mwumvirije ikiyago ca gipe na se wiwe n'ikihe cigwa mukuyemwo. Ndasubiramwo mwumvirije ikiyago ca gipe na se wiwe n'ikihe cigwa mukuyemwo. Akabazo murakumvise mukaba mufite ico mushikiriza nimutwandikire kuri ya nimero 61 ubusa ubusa 9 103 eka nawe wowe wifuza kwironkera igikino murikira ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikire kuri 61 ubusa ubusa 9 103 duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku rubuga rwacu ariko rwa Facebook. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cari gice c'amajana 836 muri gwa rukurikirana rw'igikino murikira ukuri. Murakoze tuzoba dusubira. Cari gikino murikira ukuri. Murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.